Hello bagenzi, nongeye kubaramutsa ubundi busha, uherereye mu bihugu vyo hanze, uherereye muri Afrika y'Epfo, uherereye muri Amerika, uherereye ahatandukanye ku mpande zine z'isi, garuka kwa Majosho Matare, tora agatebe wige bundi bushasha. Mbega ni gute woshobora guhakinga sheri wawe mu gihe ariko araguca inyuma? Ariko bagenzi, ibintu ndabibabwiye ntivyemewe, ariko pare confiance nyamba bakubwira ati sheri wanje aranca inyuma, sheri wanje bujyanye bimeze uko, abantu bakamuvuga ko vyinshi, nawe ukabihakana ngo ya n'urwanko, nuvyigereza urabe ko atari vyo. Rero reka dukubitire muri application ya WhatsApp nk'uko muyibona aha munsi, ni WhatsApp isanzwe niyo tugomba twigireko. Waba ufise business, waba ufise WhatsApp GB, waba ufise WhatsApp itandukanye n'izabandi, ariko kubitira ngaha kwa Joshua wirabire WhatsApp ingene ushobora kuyihakinga, vyose ubikurikiye urabe iyi video yose, uraza kumenya ukuri kubijanye na hack mu rurimi rw'icongereza. Rero kubitira muri application ya WhatsApp. Ndayinjiyemwo, murayibona WhatsApp ngiyi nyekuri page d'accueil, aho no kwita mu kirundi ubwakiriro bwa WhatsApp. WhatsApp ngo ijyanye ni WhatsApp isanzwe murayibona hejuru nkuko muyibona, ariko reka ce tufyonda hariya hejuru mu ruhande rw'iburyo harya ko tuburungu dutatu twirabira ivyo batubwira. Murabona ibintu vyose vyanditse biri mu mice itanu. Reka dukubitire muri appareil connect. Appareil connect niyo tuza kubona ingene bashobora guhakinga hack. Woba waravyumvise ku matwi, reka uno musi wirabire pratique. Rero reka dufyonde kuri appareil connect ku mugwi wa gatatu, turabe ivyo batubwira. Turinjiyeyo bagenzi, murayibona hariya hejuru handitse ko appareil connect nko twabiravye. Reka rero turabe ingene bishobora kugenda. Kwaka kantu ka bleu murakabona, ni vert nari nihenze bagenzi, ntawe utihenda n'Imana, ariko reka turabe ko ya vert handitse ko appareil connecter en appareil. Bakubwira ati ni gute washobora ngo connecter en appareil, mu kirundi ciza bavuze ati nushire nufatanye telefone yawe n'iyuwundi, niko bashatse kubwira, n'iyindi kuzifatanya kuburyo bije muri telefone y'uwundi ushobora kubibona mu telefone yawe. Rero ni gute ushobora kuyikonekta? Cufyonda ko rero wirabire ibikurikira. Ndahafyonze bagenzi, bacakubwira ati connectez-vous avec le wifi, canke kubu bwa vert handitse ngo utiliser les données mobiles. Nk'ubunye rero nyamba utariko urakoresha wifi, nk'ubunye rero ufiseyo amamega, urashobora kubikora neza cane, kuko bisaba ico bita connection. Mu rurimi rw'ikirundi ntaco nzi kabisa connection, nzi ko ari connection, no mu rurimi rw'ikinyarwanda ndazi baraza kutwandikira muri commentaire, ndazi connection, je mbona ari connection nyene. Reka dufyonde rero kuri utiliser les données mobiles, kuko jewe niyo ndiko ndakoresha. Reka tuje hejuru ndayugurure, ucumanura nkuko bisanzwe, canugurura connection yanje ya limitere, kuko harimwo harimwo kate simu ya limitere aha mu Burundi niyo dukoresha. Duhejeje guconnectinga tugashiramwo ico bita connection, niho ca tuza kwibonera ibintu bikurikira kuri WhatsApp yacu. Ca dufyonda rero kuri utiliser les données mobiles,
tumaze kuhafyonda urabona baca badusubiza inyuma kubera iki ni kubera natevye kugura connection mugabo we yaba isanzwe irimwo uba wamaze kubona ibikurikira reka dusubire dufyonde kuri connecter na pareye niho tuza kubona vyinshi vyihishe mwako kantu bagenzi ngwinye baca banyereka ama message niyaguma nakira menshi yanyu niyo ariko aramperitiriba ariko mwihangane turacari hahandi baca bakwereka deverrouiller pour connecter un appareil uca ukoresha mode passe yawe cyangwa ugakoresha empreinte digitale yawe digitale ni empreinte twavuga ni mu kirundi ciza naho ikintu cahonyoye digitale harimwo ijambo rivuga droit urutoke rero urutoke aho rwakoze mu gushiramo security ya telefone yawe niho uca usubira ugakora kuri capteur iri inyuma iri imbere bivana telefone yawe ufise kuko ufise iPhone ntiwoba ufise nk'ufise Oppo ntiwoba ufise nk'ufise Samsung zose empreinte digitale bivana n'ahiri hariho n'izitazigira ivyonye ntabwo ari ikibazo cawe ariko ndazi WhatsApp system yayo ni imwe ufuma ukoresha mode passe nk'uko babitubwiye ngahanye kuri bleu cyangwa ugakoresha urutoke reka je nkoresha urutoke kuko mode passe ni ibintu bitwara umwanya ndamaze gukoresha urutoke vyiyuguruye bagenzi murabona baca baduha etape ya scanner rero telefone yawe ndazi irafise kamera nta muntu adafise telefone Android itagira kamera iyo naco ndayita kayogoro kuko iyo niyo nashoboka nazo zaravuye ku cata reka rero turabe ibikorekera uca ufyonda kuri OK ufyonze kuri OK baca baguha aho scanner code aho uca scanner uca uhugurura telefone ya sheri wawe nayo ugaca hahandi nyene baca ugaca hoho muri parametre reka dusubire inyuma aha tuba twihereje twebwe ku telefone yacu ariko reka twinjire ndayite ko twinjiye mu y'umu ex wawe y'umusheri wawe cyangwa mu ex wawe ni gute ushobora guskana code yiwe uca usubira muri twa tuburungu dutatu nk'uko twabivuze ugaca uja muri parametre ugiye muri parametre arakwereka ibindi vyinshi ariko ico dukeneye ni code reka je twinjira ngahanye murabona kuri Joshua Nduwayesu hariho akantu kameze kari gaforumye mu tuntu tune niko ca dufyondako tumaze kugafyondako bagenzi muraca mubibona yuko baca baduha iyo coordinate niyo ca tuja guskana urafise exena ndabizi canke uramaze kuyibona hano mu telefone ya mugenzi wawe ndazi iyi code uramaze kuyibonayo niyo ucuza rero ugaskana ukoresheje ya telefone yawe hamwe twaca kare ugaca uyiskana ubwo nyene direct baca kwereka yuko iri relié avec ton telefone yawe ibiri relié kuyo yashiri wawe ni ukuvuga ati message yose izoza iciye mu telefone ya sheri wawe izomanza guca iwawe umanza uyibone kandi ikigeretse ko ntazokwigera bibona yuko wabibonye niko kamanyeri bagenzi aho rero ntibikunda mu gihe mutari kumwe na sheri wawe kuko byose bisaba kuskana code tuzokwiga ubundi buryo mutenyenye gatoya bwo guhakinga umuntu udashoboye gutora telefone yiwe rero mu bandaye mugira jeme partage ibiri imbere akari imbere karahinda nimbubwira mugenza ngo karahinda rero bagenzi karaka kamanyere ndabigishije ntimuze mu bikoreshe mu kubiba bagenzi banyu ntimuze mu bikoreshe mu bintu bitagira ikimazi ariko muze mu bikoreshe mu bintu by'ukuri byubaka kandi bishobora kukugirira ikimazi rero karako kamanyere ku hackero WhatsApp ni gute wayihakinga rero ni kurya nyene
urakurikiza birya nakweretse ndazi uzibonera yuko Matare Joshua ataje gufyinata mwaka kazi. Rero mugire jeme partage hama tubandanye tubatamwo mu rurimi rw'igifaransa bavuga jeme, mu rurimi rw'icongereza bavuga ati like, mu rurimi rwa bakavuga partage mu rurimi rw'igifaransa, bagashobora kuvuga share mu rurimi rw'icongereza, bagashobora kuvuga ati comment mu rurimi rw'icongereza, bagashobora kuvuga ati commentaire mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo byose ivana telefone yawe ufise mbega iri muri parametre mu rurimi uruhe. Rero nivyo tubonye ngaha anye mukubitire kuri Matare TV. Matare TV ni TV ibereka ibigezweho kuri telefone zanyu. Matare TV ni urubuga rwagenewe abantu bose bakeneye kwibeshaho. Rero mwese mukubitire kuri Matare TV mubandanye kunguka vyinshi kuruta. Rero ciao mugire aho muba mwubahwe nkuko Imana yabibahaye. Murakoze cane.